reka ibyo mbonye kuri Tanganyika Hospital ni ibitangaza birenze. ngira ntugende ntabyumvise. Mbega bagufitiye scanner zibiri zikora amasaha 28 kuri 28, IRM imagerie par resonance magnétique n'ibindi vyuma bigezweho. Sivyo gusa, laboratoire igezweho mu gupima kanseri n'izindi ndwara z'ubwoko bwose ntodondagura. Abaganga baba specialiste barenga 40 bakora ijoro n'umurango. Ivyuma bigezweho bikurikirana abagwayi b'indembe muri reanimation. Ivyuma bigezweho mu kubaga no gukora abantu batabuguruye, ivyo bita chirurgie minime invasive. Ibikoresho bigezweho n'abaganga bashoboye kubaga igiti cy'umugongo, kubaga imitsi, ivyo bita chirurgie vasculaire, n'ivya vesi n'ibindi vyinshi ntodondagura. Ivyuma biyungurura amaraso ku bantu bafise ibibazo vy'amafyigo bijya bita dialyse. Aha rero ho harakabija. Umuntu akoresha iby'abantu zenye mituwere ya leta ijya fonction publique imurihira ibice 80%, hanyuma ibitaro wari kuriha ibice 20% bikaca biguherera ukaca wigira ubudoge kubera ni muri promotion. Ahosha mukama wanje emwe nico gituma wiruka wari ufise bishasha. Sindaheza kuko ubuze bwa Tanganyika Hospital n'umunsi wohera. Reka gusa ndamukire aya kuma yangi naryohewe numvise yuko bakwandikiye kuja kwivuza hanze ngo ucumanze ugasimba muri Tanganyika Hospital uko bakorana n'ibitaro bigezweho byo hanze. Bo bashobora kuca bakuzanira umuganga akagukorera hi Burundi ya stress ya madovide ngo na madolare ni nkuru. Mukama wanje ivy'amaso kuvura amenyo umutima ni n'ibindi n'ibindi. Yego bamwe bafise ibibazo byo kwibaruka iby'ubugumba utibagiye rero abataye ubusugi wangu ngo babutaka. Je navyo birimwo. Yewe gaye Tanganyika Hospital yaje nk'inyishu mu gisata ca gynecology. Ahubwo reka ninyarukire ngende kwa Gaspar ndamubwire umuhungu wiwe azomuzindukaneyo. Oya reka ahubwo ndira aho biherereye naje. Tanganyika Hospital n'ibitaro biri mu gisagara ca Bujumbura, komine Mugere, quartier Kinanira ya 5. Uvuye muri ville ufatira ija ku Musaga, ni hepfo y'ikibuga c'ikambi ya Muha. Ufise icubaza akura canke wandike kuri WhatsApp kuri 61 440 ubusa 30. Tanganyika Hospital, bienvenue à Tanganyika Hospital.